tugira amahoro ubumwe n'ibikorwa n'iterambere. Nkuko musanzwe mubizi no munsi turamukanya abashitsi biteka mwamwe wibaciye ngaha ari naho nagomba mumfashe tubaye ikaze cyane cyane dore kuri nyakubahwa Buramatari muri mustanteri barongoye ino ntara hamwe Komine ya Marangara. Hanyuma nkuko twari twababwiye iki ni igikorwa kigira kabiri cuno munsi aho nkuko mwabyumvise mu mugambi hariho ibikorwa byahariwe ugwaruka bijeje kwiteza imbere. Mu ncamake rero ikiganiro nagomba tugirane nagomba ndabacire ku mayange ugwaruka rusanzwe ruri muri umugambi muri iyi Komine ya Marangara na cyane muri iyi zone ya Nyamugari. Ngaha anya hari migwi ingana 10. Iyo migwi rero ivyimaze gushikako iramaze yaronse inyigisho zijanye no kuziganya no kuguranana bakabageze ku mafaranga ngana imiliyoni 3. Muri aba mona ngaha anye ntitwashoboye kwatumira bose kwera ibikorwa basanzwe barimwo nkuko mwabibonye hariya, ariko mubaje ngaha haje imigwi 4. Muri iyi migwi 4 nkuko muja kwibaza canke bakababwira nimigwi iteye ku rwego rushimije cyane mu bijanye no kuziganya no kuguranana biciye ku nyisho baronse zijanye nico twita vikoba. Nko muri imigwi iri ngaha anye umugumwe wa mbere wageze ku 2500 ubu kurikirana 2300 ku buryo ubwitwa yuko ari mutoyi ugeze ku 200 arengana 50. Rero nagomba ndabakanya kugira ngo murashobora kubaza mwumve yuko ivyo tuvuga tubabesheye canke byo bari byo, kandi nabo nyene nibaza ko ni ikiganiro cuguruye nibaza ko mwidonido tuzobashikiriza ku munsi wa 4. Na rero nagomba kusa nubaha ikaze ndabamenyesha ino migwi kugira ngo mushobore kuganira nayo. Murakoze. Migwine nifuza gukora iki nayo mafaranga agira umugambi rero umugambi mwateguye basi umugwi mutonya umbwire ati twe turi bangahe mu mugwi bateguye umugambi wipanze gutya umwe naje imbere yigire ngaha urongo yabandi yigira ngaha uvuge abaserukira umugwi ibidukikije inkingi y'iterambere tukaba tugeze ku mafaranga yo kuzigaya no kuguranana tugeze ku 520. Ikintu rero tubona yuko dukwiye gukora muri umwanya abanywanyi baramaze kuyagurana ku bwishi, uwari we wese agurana atubwira ati ngiye kurangura ibi, uyundi ati ngiye kurangura ibi, uyundi ati ngiye kubagaza umuceri. Ni kuvuga yuko rero batangwe kugurana haramaze kwishura umuntu umwe, abandi ntibarishura bazishura ku itariki 16 z'uku kwezi. Kubera ntibarimbo oya kuba heruka kugurana amezi 3 ntarakwira ko turi ha ku mezi 3. Twebwe rero turabona yuko irishira hamwe ridufitiye akamaro kanini kuko umuntu aguranye ashiraka akanyungu gake katavuna. Ni kuvuga yuko turimo turaraba nivyo 520 tuyagezeko mu mezi atari menshi gose. Turabona nko ku mwaka ko tuzoba duhagaze neza ata muntu azoba agitega amashi uyundi azoba akoresha ingufu ziwewe zikojya zikamugarukako. Ikintu rero jewe noshima mu uyu mwanya nuko irishira hamwe rije ridufata mu mugongo bikwiye ko natwe nivyo tubona. Ubu nta muntu yofatwa n'ideni ry'ibihumbi 230 kubera acayikora kwirishira hamwe nyene kandi kugira atagiye mwabijya bintu byo kwaka ibigwari. Jewe rero nta kintu norenza ko kwivyo kuko twipanze mu mugo nta numwe aho bahoba nta numwe afise ingorane, twese umugura panze neza tugira ku murongo umwe tugira ishira hamwe. Beretse ukuntu mubika ayo mafaranga
mu dushira hamwe usanga two kwiteza imbere usanga dutanga ingurane mukabikayo hanyuma tukazobaha n'ingurane natwonyene kugira ngo mushobore kwiteza imbere mugwijije muronse nk'umugambi munini wiyaguye mukorera hamwe. Tweretse kuntu twabika ayo mafaranga yabaye menshi, hariho amakone twuguruje baraduhimirije kuguruza amakone twarayuguruje hamwe twabona amafaranga abaye menshi gusa tuyatwara kwiyo konti ikayatubikira tugatunga mu konti y'ikibano ayagereranije hamwe bishitse tugashobora gukenera nk'amafaranga menshi turashobora guca tugenda kwiyo konti tukadodora ati nimurabe muduhe amafaranga mufatiye kuvyo biharo dufiseko tujya twagure umugambi byose ni konti turayifise twarayuguruje imigambi ku buryo bubigira umugambi mushobora gukoresha mu kuronka nk'ingurane umugambi wiyaguye atari ivyo byo kuja kubagara gusa kurima karima kamwe mugashobora nko kurimira hamwe nk'uyo musozi wose canke mugakota nk'ikiyaya cyose mukarima umuceri hari abantu bazi kwiga umugambi twe batwigishije igitabo cy'imigambi muri twese nta numwe atazi kwiga umugambi kugera ku yisaha uwo twarabyize turabitahura kuntu upanga umugambi wawe kugomba ukore ibintu bizunguka ubona bizohombura bire kubona bizunguka mbe kugera ku yisaha iyo mugambi ni sawa kumenya kuwiga mugabo kumenya kwiga umugambi musangiye muri benshi kugira ngo mukore ibintu byagutse nivyo leta ihimiriza none mwa muri ko murabyimva twisunze ukuntu twize icyo gitabo cy'imigambi twese turashobora kuja hamwe tukigira umugambi twebwe bwacumye tubona udushitsa ku ntumbero yuko tutohoma mu byo twakora byose Rega nimwosigurira Buramatari wowe cyangwa uyundi ingene amahera umugambo baha ingene mwayaciye ayo mubika nkawe musigurira twe nkihangira twihaye ku mugwi wacu amahera tumaze kuronka mu uyu mugambi kuva uyu mugambi utangura nta numwe adafise igitungwa kugira ngo wari wese azoze yerekana ingene muyaronka ingene muhembwa amwe mukaziganya gucyo hakujya kuntu twakoreye amahera mu bugwingwiri twarahembwe bishimishije turakuramwe amahera yo kuziganya abandi baca baraza kuguramwo ibitungwa ubu ku munywanyi hongeza amaso nta numwe adafise igitungwa ku munywanyi musigarana ngahe musiganya ngahe warose yakwiriye uraziganya 2005 kuko twese niyo tuca tugarukerezako ni kuvuga rero yakwiriye nkangahe urashobora kuba wahembwe nk'ibihumbi 50 nk'akarorero ugacuvuga ati ko nahora nziganya igihumbi reka nziganya 2005 ti nanje ni sununu ayo rero usigaranye ugacuvuga ati reka ngenda ngure mu kibugo cy'ibihumbi 30 hanyuma nanje mbone yuko ndimo ndaronka inyungu mu bibiri muhembwa mu kiringo kingana bisanzwe tujuje iyo bazanye amafishi tukayuzuza mu kiringo cy'ukwezi tuba duhembwa ni processus yo kubigisha cyane cyane bariga nicyo twita education financière kugira ngo bamenye aho imbere yuko baronka n'amahera y'umugambi bonyine batangwe kwiziganeza mu mahera yabo sije gayemo twanje kubigisha yuko baziganya yabo aho bayakura bakayironderera mugabo babanza bamenye yuko ajya baguranana afise aho yavuye ko atawugenda atarishideni rero hageze ko bagira imigambi yisununuye twagize tudo marché de groupement ziri mu activité yo kugira nyene arbre fruitier canke carbonisation canke foya améliorer abo bazogira mu activité by'ukuri bagurishe urego hejuru babanze baduze umutahe wabo hanyuma nibagira gukoresha twarabise ngino kwa n'amabanki twarabigishije kabisa sivika yemwe banki muzokora mugabo banki maze kumenya yuko mukora neza mwishura hagati ya mwebwe nanyene zibagurana iravye iki ingene muri ko murakora sivyo nuko nta turaze ko mu myaka 2 canke batazoba bari ngaha bazoba bageze ku rwego ugurisha mu ngozi canke mu gihugu cyose sivyo nganashora no hanze mugabo bitangurira ahanyene hasi twese turi hafi yanyu tubigisha ingene bigenda amafaranga ntiyamugaho giti ava muri mwebwe nayo muca mukagurana mugamo mugatanga utunyungu dutoye tutavuna mwazivugira nuko tubigenza hama ikindi namwunganiye mwabajije muti none hejuru y'utufanga
duke baziganya nta yandi umugambi uziga utekanije mwisanzwe ibikorwa nyezina by'umugambi gutera ibiti bamaze gutera ibiti bazobahemba komasa amaze kubahemba mu bikorwa bazoba bariko barakora kwa kuziganya kuko amafaranga 500 igihumbi gasa kuzo kwisunonura aho rero bizotuma naya iparanye yabiduga kuko ubunye babikora independent kenshi ku mafaranga baronka nka dugosha droite mugabo atavuye mu mugambi nyezina ico nico ndagomba kusana wongera kugira we donc yumvikana ko disi nkomeza 6 zosanga izenye panye yabo yaduze ariko bavuze yuko bafise amafaranga agera ku 520 umwe mbega umwe gwizo n'abantu bangaye kugira twumve ko uravye kapitale bafise ko babisuje dufatiye kuri ibi umugwe umwe ugizwe n'abantu bangahe mbega imigwi yose igizwe kuri kapitale ya 520 murakoze cyane kandi ndabatumira bo nyene bavyivugire juste kuko abaserukira imigwi n'abanyene ubundi acaze wacu abantu 26 abandongoye umugwi witwa twiyungunganye natwe mu mugwi wacu tugizwe n'abantu 27 mugabo umugambi ugitangura baratubwira yuko umugwi utegezwa kugira abantu kuva ku 15 gushika ku 30 batarenga nanje mu mugwi wanje ukuntu bimeze twebwe umugambi ugitangura twarawumvise twarawitabiriye cyane twaragiye turaronka inyigisho zijanye no kuzigana no kuguranana n'ibijanye no kwigira ibyo bitabo nyene by'imigambi hariho n'izindi nyigisho twarose ngaho zijanye no gukora zijya mbabura za kijambere ziganya igiti ukuntu rero mu mugwi wacu natwe bipanze twebwe dufise amafaranga ashika 549 n'amajana 7 ukuvuga ayo mafaranga yarabonetse cyane kuko twebwe mu bantu twatanguye guhembwa nitwe twatanguye guhembwa ubwa mbere kubera yuko nitwe twatanguye gukora ayo mafaranga rero twebwe novuga yuko turiko turaduga cyane kuko ndiko ndaraba mu ntango wasanga twarose nk'ibihumbi 10 mu kuziganya mu gihe tutari bwadonke ayo mafaranga baduhembye mugabo ubu ndiko ndaraba ndabona yuko ibintu biriko biragenda neza turashobora kuziganya ibihumbi 32 gushika ku 20 babuze ubu rero twebwe ikintu tuko turategura mu mugwi wanje nariko nahimiriza abanwanyi yuko twotegura ikintu cy'umugambi twokora turi hamwe twese kugira ngo kijugirira akamaro twese pana ayo mafaranga yo kuziganya gusa ikintu duhuriyeko namye ndabapropose mu nama twagize gusa turacyakiga ko ntituragitegura mugabo turiko turategura yuko n'amaburiburi ko kugeza mu kwezi kwa kabiri tumaze kubona amafaranga yaduze twoba dufise ikintu kinini cya koperative twovuga ati ikintu nicyo dushobora gushimikirako twari twabigiye inama n'abantu barongoye iyo migwi kuko hariho imigwi imwe izokorera mu izo mbabura n'indi izokorera mu bintu byo kugwiza imbuto z'ivyamwa n'indi migwi izokorera mu bintu byo kugwiza byo guca amakara kugira ngo tubungabunga ibidukikije twari twiyumvire yuko mwiyo migwi itatu turi kumwe twoca tugira ikintu cya koperative kuko baratwubakiye n'ihangare hajya tuzokoreramo tukavuga ati apare ya bintu tukora bimwe byo kuziganya tukore n'ikindi kintu cya koperative duhurira ko turi iyo migwi itatu nyene icyo kintu gikomeye gose twoza turovuga ati iki kintu n'umugambi ukomeye gose mu kiringo cy'indwi n'ubu twe dukora kuwa mbere n'ubundi kuwa mbere ca dusubira dugakorana yundi nabareme mugeza umugati mpera kuraya mutanzaya murenzayo ko hari igihe mutashize bareme y'ahantu mugeza aho wose avuga ati je nitangire menshi ze ntondo nk'inyungu nyinshi oya kumvo n'ukuntu twagiye turavyiga hariho amafaranga 200 y'intega bizoza umunwanyi atategerezwa kubura niwe yabuze no munsi kuba mbere ushiduzu yazanye ayo mutahe nayo n'amafaranga 500 uza mushisha 500 cyanke nturenze ibihumbi 2,500 watanzemo menshi azoyagarukana gute watanze menshi hageze kugabana inyungu kuko hariho udufaranga tw'inyungu tugenda turungukako tuzoharura n'imitahe yiwe azoba afiseyo urumva umuntu afise imitahe mikenya uzosanga ariko araronka inyungu nkenya bivanye n'ukuntu yaziganije bukebuke mugabo nico gituma twaciye tuvuga ati apare y'ivyo apare y'izo nyungu tuzoronka tuzokora ikindi kintu twese tuzohurirako tutazogabura bivanye n'izo nyungu kugira ngo twese umwe wese azogire intere ingana niyo wundi
ndakubaza ibihumbi 549 harimo amadeni mwatanze canke nayo mufise ubu ndumve kuno ishirame ryubatse amafaranga asohotse nayo dufise yose tuharwa kariya yayiwacu nayo wacu kuko yari mu banwanyi abarayo banwanyi twese abari hamwe niko tuvuga ati nta muntu ashobora kuyaririra kandi ndabona nawe ariko barayagurana hariho nk'umuntu yaguranye ibihumbi 100 avuga ati ngiye kugira umugambi wo kugira ubutike twaragiye turaraba ko hari amategeko twisunga kugira ngo tuguhe amafaranga twaragiye turasanga ivyo bintu yarabikoze neza kandi aratubwira yuko ibintu biriko biragenda neza bazoca basubiza rero ariko nuwo mwishira hamwe ndani nuwo mwishira hamwe mu mezi 3 amafaranga acagurukana kugira ngo abandi nabo baronke kujya mu ihangare mbe muzohakorera iki hajya ahubatse ngaho umwihangare iyo hariho abantu bijanye imigwi zo hakorera abazokora ibintu by'amakara hariya naho batubwiye yuko hariho bari n'ifuru bariko barubakayo izoturirwamo izo mbabura za kijambere nyene ubuza murahurira hehe mugira nk'akanama ko mumva muri benshi migwine ku bantu 25 27 mumva ko mwababija nukuvuga ku mugwi wose ubu turasanzwe turafise ikibanza dukoreramwo izo nzu zitarakora zijya nzu imigwi 3 izokora mu ihangare iriya ntonya iriya yaho yijya ni imigwi 3 izoyikoreramwo si kuvuga ngo ni imigwi yose izohakorera kuko n'uyo migwi izokora iyo migambi hari imigwi yacaguwe barayicaguwe bisunze ukuntu umugwi ubabona wiyubatse n'ukuntu wegereye ibyo bintu ibyo nk'amapinyeri n'izo nzu kuko turi mu mugwi wacaguwe utatowe mu imigwi izoja mu vy'amakara cyangwa izoja mu vy'imbabura cyangwa izoja mu vyo kugwiza ibiti twabaye nk'aba mu bisanzwe abanywanyi babonye kumenga badukuyemwo mugabo baragumye baraza baraduha inyigisho tihuraho ntitwabakumiriye mu byo kuziganya no kuguranana baragumye baraduha inyigisho turaguma turavyumva baratubwira ati n'ivyo ibikorwa muzokora twe tugeze ku bihumbi 363 n'amafaranga 600 rero icyo gihe abanywanyi bamaze kumva kumenga ntibagiye mwiyo migambi y'imbabura n'ibindi barashavuye barabiheba mugabo baraza baraguma barabigisha baragaruka ubu turabona gose abanywanyi baravyumva turagurana n'amahera turayafise bakagenda bakikorera imigambi yabo amezi 3 aheze bakongera bakayagarukana ubu nibikorwa twarabitanguye ku kwiteza ubu twiteguriye kuduga inyamugari naho tukabandanya ibikorwa twebwe mu bikorwa bariko baradukorera turi mu gikorwa cyane cyane cyo kuza turiterera nibikorwa by'inyamugari ibisigaye ivyo vyo ngaho ku mahangari twebwe ntituriko mugabo turashima inyigisho bariko baraduha kuko biriko biradufasha kwiyubaka mu miryango iwacu yego kwitera twebwe tumaze kwitira amafaranga 386 muri rusangi twebwe turashima cyane gose ukuntu umugambi waje kuko twuguruye mu mitwe bituma abatari biyumva mu iterambere no munsi biyumva mu iterambere kubera yuko uno munsi ndiko natembera nko turi kumwe nta numwe aratunze inkoko kandi yakuye mwaya amafaranga twe twiterera muvyereka akazi naho mu kudufasha bariko baraturosa akazi kugira ngo tugume twisununura mwa bwa butunzi bwacu mu kwiterera nacyo bituma rero dufise umugambi no munsi twaramaze kuja inama n'abanywanyi yuko nko mu gihe nitwaronka amafaranga meshi nitwabona tuguje amafaranga twavuze ko tuzoca tugura ibitungwa twese twikwize ibitungwa na cyane cyane impene kubera yuko impene muri rusangi zihura n'ibyiza bike bike tukituma rero twebwe imigambi defise mikuru nk'umugambi defise tuzotangura ko mbere na mbere mu butunzi bwacu twaramaze kugipfunika yuko tuzogura impene umwe wese agatunga imwe gwiwe ive mwa wa mugambi ive mwa kakazi tuzogenda turakora nuko twitunganije Est-ce qu'il y a moyen de planter facilement ces cancers? Est-ce que vous n'aurez pas besoin de La main d'œuvre est calculée.
La plantation a été calculée en fonction du nombre de plants à planter par personne. 1200 jeunes. C'est 1200 jeunes. C'est âge. Et puis là où nous comptons. Regardez la taille de la plantation. Oui, ça. Et puis je vois quand même il y a une masse monétaire qui sera injectée dans ces bénéficiaires. Vous voyez, le retrait. Nous avons encore une masse monétaire à injecter. Donc c'est plutôt à elle. amahera yabonetse abasore bacagira umugore wa kabiri aziko ibyo bitari mu approach abakobwa nabo barondera kandi gahunda ibyo nabyo biri mu migambi Après le processus de valoriser, c'est la gestion tombe ururimi bakoresha mu kwa gatatu tuziganya warahindutse n'abandi bantu yego urumva bavuga imigambi kare bacura indwinga kare shabuga bigizi barimwo kare bari bake cyane gose ubu ni bo benshi kandi ni byiza numvise ingene mumaze kumva kubona imbere yanyu abantu batazi cyangwa babona ibiko biratangura bogira ngo ni makini menshi cyane mu gitango igikuru si kuyaharura igikuru n'umutima mufise no kubona iyo muja iyo ntambwe mugeze ko jewe n'ukuri ndayishimye ndavye tugitangura tukiza ngaha babazi ibibazo umenga ntibabona iyo bija ariko murabona mugira muti intumbero ya mbere nuko umuntu wese yigira agatungo c'est bien ivyo ni vyiza cyane abarundi murakunda agatungo tubatera intege rero kubera ko ibikorwa muri ko murakora numva biriko birazana iterambere muri mwebwe kwaruka tuzobandanya tuza kuraba ko biriko biragenda neza hanyuma murabe ko mwokwegera ibyo vy'ama microfinance bavuze kuko muri mwamara kugira ubumenyi bijanye no kugera amafaranga no kwimbura no kumenya ivyo ugurisha no kumenya yubika ico gihe bajya bafise amabanki n'ama microfinance bazoshobora kubagirira ikizere kugira ngo nimwaza n'umugambi mwiza bashobore kubongerereza mwerekanye yuko ayo mubika uko muguranana mushobora mufise ubushake bwo kwishura mufise n'umutima wo kwishura mudafise umutima w'uburyarya no kumva yuko uteruye amafaranga y'abandi boca wigira wumve ko ayo mafaranga naho muzoyagurana ari menshi mugiye nko kuri mu muceri canke kuri ibiharage canke ikindi cyose mwakora murashobora no kugira ibutike irangura umuceri urimye ikawudandaza ikawushora ingozi koperative ishobora kuba irangura ibyarimwe canke idandaza ivyo mwarimye mushoboye kuronka rero ingurane mu mabanki no muri za microfinance mushobora kwagura igikorwa kandi natwe turi ngaha kugira ngo tuzobanaye tubakurikirana mu gihe muzoba mushitse kuri ico gihe mushobora kuvuga muti reka twiture banki natwe nk'intwaro tuzoguma hafi nitwamara kubona ko mubandangije umutima wo gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi ntakizobuza tutabwira izo banki canke izo microfinance ko zobagira ikizere kugira ngo zibafashe hanyuma mushobore gutera imbere n'ingoga kandi murakoze tugomba twegera imbere tuje kuri ndi bikorwa nuko namaze kumva yuko mwiterera mu ndwi mugabo ugasanga mu guhembwa mushaka guhembwa mu kwezi byumvikane yuko kugira ngo mugume mwiterera amafaranga akwiye bisaba yuko umaze guhembwa uraba akanoti ka 10 kagashira ku ruhande kugira nihagera kuza kwiterera uronke 2005 witerera n'iyindi ndwi yakurikira witerera kugira usange kwa kwezi ndwi zine bihurirana nuko 10,000 bamaze kuvyiterera kugira ngo amahera yanyagwire n'ingoga duge n'ingoga ikindi naco ntimwibagire yuko bisaba no kugira no kwivuza neza urabe umuntu wese ari muhimigwa zo afise mituweli urabe ni wabona mituweli ijya mbere mwe musako mu rondera ijya mituweli ushobora kwivuza no muri hopitale y'Ikirembo ijya mituweli ni sawa umuri abantu babiri
guhera ku muntu umwe murazi ko ari 15,000 wagenda uko muhera kuri 2 kuri 6 bavuga yuko ari 23,000 n'amajana ayo n'amafaranga wotanga ku buryo bw'uko ugiye kwivutsa ikiremba baguciye 100 usanga ya mituweli yakuriye 50 nawe ukariha 50 baguciye 40 mituweli yakuriye 200 ibindi 200 ukabitanga urumva yuko arakarusha kugirango hose mwikingire hose mwizitirire muronke ibitungwa muhira muronke ibifungurwa n'ubugwaye yongera yivuza cyari cyo mituweli yitwa guki mituweli bayitanga mituweli y'abarimyi bikawa niko bakunda kuyita mugabo ubu bose baramaze abandi barayijamo barashobora kugenda ari ya groupe nkuko igroupe bakagenda rimwe birakunda